Ikanongere kubahereza ikaze mwebwe mwese ababana natwe mu biganiro byacu abatwumviriza ngakuri no monesha kure yacu na yanya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende bandanya kwategura ndetse no kwashikiriza amakuru akomeye cyane twibanda kubiriko biravugwa mu mutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ikaze kuri mwebwe mwese reka manze ndagusabe urebe ngaho munsi gatoya muri description upyonde ko ahari link yo kwinjira muri groupe ya WhatsApp uce urabana natwe nyine ndetse ucarongeramo andi makuru agiye atandukanye akomeye cyane agendanye n'amavideo n'amasanamu n'ayandi makuru atandukanye abaravugwa cyane mu gihugu cacu c'u Burundi nyine amakuru aba atagomba cyangwa se amakuru yabigoranye yuko yonyuzwa ngaha kuri urubuga rwa YouTube ariko ngaha muri groupe uracura yasangamo reka ndakwifurize kumererwa neza rero uko uradukurikira uherereye mu bice bigiye bitandukanye tugiye guruka ku makuru akomeye cyane na makuru agendanye n'umushikiranganje wa mbere yahoze nyina arongoye n'igipolisi cy'u Burundi akaba arafungiye mu ibariro rikuru rya Gitega ni General Arigiyome Bunyoni akaba ari umwe mu bategetsi bakomakomeye cyane bigeze ku bikomerezwa ngaha mu Burundi hari amakuru namajije kugenda ndaronka amakuru akomeye cyane amaze kugenda agaragara uyu General Arigiyome Bunyoni mu minsi mikeya iheze yaragaragaye imbere y'ubutungane ngaha mu Burundi nkuko bigaragara ariko kandi yongeye kumvikana ariko asaba yuko nyine yore kugwa ariko ibikomeje kugenda bigaragara biboneka yuko leta CNDD-FDD idafise gahunda yo kuba yo murekura hari amakuru akomeye cyane yamaze kugenda atugeraho agendanye n'ibyakomeje kugenda biragaragara mu rubanza rwiwe nkuko bigaragara cyane na makuru rero twakuye kubegereye nyine iperereza cyangwa igendereza ry'u Burundi cyane n'abakoze muri ibyo bikorwa aho arafungiye rero ku ibohero rikuru rya Gitega nkuko bigaragara amakuru avuga yuko madamu Bunyoni n'umwana wenyine ngo bari bavuye kuraba General Arigiyome Bunyoni igitega hama bageze imuravya nkuko bigaragara igikamyo kirabagonga kiragonga Jeep barimwo irababara cane ico gikamyo kiriruka kijya rero mu ntara ya Gitega atankomanzi nimwe bayemo canga se ngo bagihagarike ababibonye barumiwe uyu yaduhaye makuru yagize ati ndibuka umushoferi yigeze kugonga cortege ya Bunyoni muri 2015 yarakubiswe bimubviramo rero gupfa n'abafashe amasanamu barajanywe mu iperereza burya ngo isi ntisakaye umurundi yaragize ati mugabo isi irazunguruka aya makuru akomeje kugenda atugeraho muri uno mwanya agendanye n'iri sanganya ryarabaye nyine kuri uyu mukegezi wa Bunyoni kuko bigaragara rirateye impungenge ariko kandi ibaze kuba rero nyine hashobora kuba yisanganya ng'iryo ntihace hararonderwa abakoze iryo bara canga se ababigizemo uruhara nkuko bigaragara canke nkuko biboneka ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugaragaza neza yuko nubwo umuntu yogera amakosa canga se yogera ibyaha bimeze gute nyine abasigaye badakwiye kuryozwa ibyo ngibyo nkuko biboneka ni inkuru yavuzweho cyane ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi ariko byanatumye ngaruka mu yandi madosiye amwe n'amwe agendanye n'urubanza rwa General Arigiyome Bunyoni General Arigiyome Bunyoni yarumvikanye kenshi ariko aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko amerewe nabi ndetse afise ingwara ikomeye cyane ndetse yarumvikanye agaragaza anerekana neza yuko ibikomeje kugenda biramushikira mu ibariro rikuru rya Gitega ari ibintu biteye impungenge ndetse agaragaza neza ko yarakwiriye kuba nyine iyo kurikiranwa ari hanze ariko ibyo ngibyo ntibyori byemezwa nkuko amakuru akomeza kugenda tugeraho ibi byatumye nongera kugaruka kubigendanye n'urubanza rwa General Arigiyome Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere mu gihe akomeje kugenda aravugwa andi makuru agiye atandukanye na cyane kubishobora gushikira umushikiranganje wa mbere General Jevenera ko buca batazirana kugarika dore ko uyu nguyu ari we yamusubiriye mbaye ikaze mwese abadukurikiye n'abatwumviriza muri uno mwanya abari ngaha mu Burundi abari ngaho mu Kamenge abari Muravya abari Ngozi abari Bururi abari mu Kayanza ndetse n'abandi bigiye bari mu bice bigiye bitandukanye mwese ndabahaye ikaze
ikaze kuba twumviriza ari mu bihugu bigiye bitandukanye mu karere k'ibiyaga binini mu burengero bwa Afurika, ubumanuko bwa Afurika ndetse na Afurika yo hagati. Mwese ndabahaye ikaze, ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Kaze kuri mwebwe mutwumviriza muri mu makungu ya kure, niteka n'umunezero gusubira kubahereza mwiriwe canke mwaramutse. Ikaze niba rugambirije ngaha byora kwanditse sabone kugira uco waronka amakuru n'ibiganiro byacu ubare natwe 5 kuri 5, ndetse urashobora gutanga ivyumviro byawe unyuze ngaho muri komateri. Kuva umushikiranganje wa mbere General Aregome Bunyoni yakwagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye birimo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Everson Ndayishimiye. Uyu mushikiranganje General Aregome Bunyoni yarasubiriwe na General Gervais Ndirakobuca, ndetse ubu ngubu akaba afungiye mu ibohero rikuru rya Gitega. Amakuru atugera avuga yuko ari umwe mu bantu bafunzwe mu buryo budasanzwe kuko yarubakiwe agashokiwe, ndetse bivugwa yuko kugira ngo bamushike ko hari inzu gishika kuri zitatu ubanza kuba bonyuraho. Bivugwa yuko urugi rumwe rero rufise urufunguzo ngumwe rero mubakuriye ibohero rikuru rya Gitega. Urundi rukaba rufiswe n'umukuru w'igipolisi muri icyo gisagara, ndetse n'urundi rukaba rufashwe n'umukuru w'iperereza nga mu Burundi. Nk'uko bigaragara, biboneka yuko kandi ari umwe mu bantu badakunze kurekurirwa nyine guhura n'abandi banyururu nk'uko biboneka, ndetse akaba yagenewe inshuro agomba kuba yongezwa hanze. Ubuzima bwa General Aregome Bunyoni bw'ibohero rikuru rya Gitega bwarushijeho kuba bwozamba igihe nyine yajyaga gusakwa agasanganwa amatelefone, ndetse no mu nyuma agasanganwa carte SIM. Kuko bigaragara byaratumye Everson Ndayishimiye yongereza ingufu zigendanye no kuba yocungererwa umutekano, nyuma yuko yabonaga yuko ibintu bishobora kuba byomukomerana. Kugeza ubu ngubu rero nyine hari amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru akomeza kugera tugera avuga yuko ubwo mutambukanyi wiwe nyine asanzwe abarizwa nyine nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, nk'uko bigaragara aherutse kujya kuraba nyine uyu mugabo wiwe nyine, ariko ngo yari kumwe n'umwana wiwe. Hanyuma igikamyo kiza kugonga ijipe barimwe nyine girononekara cyane, ariko icyo gikamyo cyarakomeje cyerekeza Igitega ngo nta bigendanye no kugihagarika byabayeho. Ariko nyamara mu gihe General Aregome Bunyoni yari umwe mu bayobozi bakomeye cyane mu Burundi, yari afise ijambo rikomakomeye cyane, ndetse iki gihe haranagaragaye ibindi bikorwa bigiye bitandukanye ku buryo rero ata muntu n'umwe yashoboraga kuba yomujya imbere, cyangwa se nta muntu n'umwe yashoboraga kuba nyine yabasha kuba yomwitambika imbere. Uyu yaduhaye amakuru yaragize ati byaratumye nibuka igihe muri 2015 hari imodoka yigeze kugonga cortege ya General Aregome Bunyoni, ariko icyo gihe ngo yarakubiswe bica biramuviramo urupfu, ndetse n'abafashe amasanamu nyine baca barajyanwa mu igendereza ry'u Burundi nk'uko bigaragara. Kugeza ubu abantu benshi barakomeza kugenda bibaza byinshi ku bigendanye n'urubanza rwa General Aregome Bunyoni. Yarajuririye ibihano yahawe, ariko kandi hari n'abandi bafise ubwoba yuko ibyashikiye General Bunyoni ari byo bishobora kuzoshikirana n'uru mushikiranganje wa mbere amusubiriye General Gervais Ndirakobuca. Ubutegetsi bwa Perezida Everson Ndayishimiye bivuye ko bwarihenze rwose mu gutunganya urubanza rwa General Aregome Bunyoni. Yarabaye umushikiranganje wa mbere. Amakuru atugeraho avuga yuko nyine babanje kunyegeza bimwe rero mu bivugwamwo cane ibijyanye no gutembagaza ubutegetsi harakoreshejwe amangetengete. Ibi byaratumye rero abanywanyi ba CNDD-FDD batemera ibivugwa mu rubanza rwa General Aregome Bunyoni. Ibintu byongeye kumera nabi rero muri uyu mugambwe uri ku butegetsi, nyuma y'ibikomeje kugaragara cyane ku magara atifashe neza y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo. Nubwo aherutse kugaragaza neza yuko ibyo tumye agwara cyangwa se ibyo tumye amererwa nabi ari ibigendanye no kuba yarakoze akazi gakomakomeye cyane, cyangwa se akazi kenshi, na cyane mu minsi yaragize arazenguruka Burundi bwose nyine igihugu cyose arasura abagumyabanga mu bice bigiye bitandukanye. Ariko kandi abandi ntibabyemera, dore ko hatanguye kugenda haravugwa ibigendanye n'amarozi ko yaba yarahawe ishano.
nk'uko bigaragara hano nagira ngo mbasangize ubutumwa rero bw'umwe mu bakozi b'iperereza mu ntara Mathias ajejwe rero gutorokanya amakuru rero mu makomine amwe namwe agize imwe mu ntara z'u Burundi. Mu butumwa yarabashije kuba yaduhereza aremanga yuko ari umukozi w'iperereza. Ivyiyumviro yaradusangije byerekana uko rero abanywanyi ba CNDD-FDD ku rwego rwo hasi bamaze kugenda barakira urubanza rwa Bunyoni. Muri rusange babona ko Bunyoni na Vincent Ndayishimiye bariko baranyinyurana ko rero muri byinshi Bunyoni abeshegwa, ahubwo rero ko bapfa ibigendanye n'ubupfumu bari bahuriye ko, ariko kandi hakaba no kumvuzo politike aho Vincent Ndayishimiye yumvirizaga yuko nyine igihe icyo ari cyo cyose bashobora kuba bamutembagaza ku butegetsi. Ibi ni nabyo biriko birashikira uyu nguyu Reverend Kuriyo, kuko ni bamwe mu bategetsi bakomeza kugenda baragaragaza inyinyurana ndetse no gusuzugurana mu bikorwa bya misi yose, cane cane haba mu bikorwa by'umugambwe no mu bindi bikorwa bimwe na bimwe bihuza abo bategetsi, kuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta akomeza kugenda atugeraho rero akomeza kugenda atugeraho akaba agira ati: ndabaramukije cyane, hama jewe ku bwanjye murabizi ko rero atamenshi novuga naho mukunda nyine kunyagiriza ubwicanyi, ariko nubwo mubivuga rero turabakunda. Kuba rero umukozi w'iperereza ajejwe gutorokanya amakuru rero ntibisigura ko twe nawe twoba abansi, oya. Gusa nk'uko bigaragara iyi mbonesha kure yanyu na twebwe rero iradufasha, kuko rero n'ubundi ucushiramwo agashavu n'inzigo mu kubikomeje kugenda biravugwa. Byiza nyine wongereza, kuko rero ibimenyesha makuru bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bikunze kuvuga amakuru y'ibinyoma, ariko muraduhenza amakuru ya nyayo, ndetse iki kimenyesha makuru kirarabwa na benshi cyane, kandi n'ubundi bimwe mu byo mutangaza biratabariza cyangwa se bigakiza benshi. Muri mace rero nyine turagukunda rero nyine mu gihe uriko utabara cyangwa se utabariza bamwe bamwe, nk'uko bigaragara cyane cyane abasirikare b'abarundi bararungitswe muri Kongo. Mu gihe utabaje nyine utisunze amacakubiri y'amoko biraduhimbara nyine mbere mu bantu. Ku bwanje rero nkunda nyine mu bantu nkunda nyine harimwo bamwe rero mu bakozi biyombonesha kure. Uyu nguyu rero yaciye aradusangiza byinshi kubiko biragaragara muri CNDD-FDD, na cane cane ku byashikiye Generali Arigome Bunyoni, mu nyuma yuko kugeza ubu ategereje ikindi gisubizo cya sentare. Yaragize ati: Bunyoni na Vincent Ndayishimiye barapfuye, umupfumu bahuriye ko. Ku bijyanye n'urubanza rwa Generali Arigome Bunyoni ku kibazo cyo gutembagaza ubutegetsi canke kwica umukuru w'igihugu Vincent Ndayishimiye, sibyo, ahubwo ni ukutavuga rumwe rero ku butegetsi mu butegetsi bari basangiye. Ibijyanye no kuvuga ko rero yagiye amwice hakoresheje uburozi, sibyo, ahubwo amatwi adusumira bahuriye ku mupfumu umwe bose rero, kuko uwo mupfumu yahora ari umupfumu rero wa Vincent Ndayishimiye, niho haciye hava rero kwinubana. Nico gituma rero banse ko Bunyoni abivugira ku mugaragaro, banse kumaramara nyine baca urubanza barushira mu muhezo iko gihe. Ati: ndanze abandi ba generali banyegeje amahera menshi cyane muhira, n'abandi bagiye bakora ibindi biba, ariko ntibagiye baragirizwa ibyo byose. Hama ibijanye no kumwagiriza amahera rero atungiye muhira, jewe ubwanjye ndazi abagenerali nka babiri batunze muhira amafaranga menshi kandi y'agaciro, nabo nibaze nyine nabo niboze babasake. Kuvuga ngo ibyo gutembagaza ubutegetsi kubera iki Generali Ntigurirwa abe na Generali Ndayiziga bamuburiye ngo rero ahunge, kandi bari bazi ko rero agira atembagaze ubutegetsi bwabo. Ni ibinyoma byambaye ubutsa, ahubwo ni inyinyurana ryo mu butegetsi. Hama ibisigaye twosaba ko rero nyine mwokomeza gushira ukuri ahabona, kuko rero nyine ntibyoroshe, ari nako mubikora rero mutarabye amoko, ahubwo muharanire agateka k'umurundi uwo ari we wese. Turabashimiye cyane. Hari ibyigwa byinshi rero kiri muri buno butumwa. Hano twarakoresheje amajambo Mathias yanditse, twakuyemo rero ibyo tuma amenyekana nyine uwo ari we. Ni harya rero nyine mubona hasigara nk'uko bigaragara nyine tudatanze imyidondoro yiwe nyine, cyangwa se ibigendanye n'amazina yiwe.
kubona ubutumwa bwari bwandikwa n'umukozi w'iperereza asanzwe agendera mu banyagihugu byerekana uko rero abanyamugambwe bo bakira iby'urubanza rwa General Aregume Bunyoni n'abandi bamwe na bamwe bakomeza kugenda banyuruzwa abandi bagakomeza kugenda barapfungirwa ubusa ngaha mu Burundi. Uko abanyamugambwe baca barakira rero iby'urubanza rwa General Aregume Bunyoni, aho rero batemera ko rero Bunyoni yashatse gutembagaza ubutegetsi ahubwo ko ari nyinyurana riri rero indani mu butegetsi. Iki kivugwa rero n'umucyo iki kivugwa rero c'umupfumu nk'uko bigaragara Vreison Ndayishimiye na Bunyoni boba barahuriye ko kirimwo rero mu nkuru nk'uko bigaragara, ndetse no muri urubanza byarakomeje kugenda biravugwa. Igikomeje kugenda kigaragara nuko nyuma y'ibyashikiye uyu mushikiranganje wa mbere General Aregume Bunyoni, ndetse nyuma yaho tukaza kubona ibyashikiye uyu nguyu Reverend Kuriyo nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ariko kandi hakiyongeraho n'ayandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda atugeraho canga ibindi bikomeje kugenda bigaragara nk'uko bigaragara cyane cyane ibiriko biribonekeza ku bigendanye n'umubano wa Perezida Vreison Ndayishimiye ndetse n'uyu General Gervais Ndirakobuca. ni ibintu biteye impungenge cyane ku buryo abanyagihugu benshi bakomeza kugenda basigura ndetse bakagaragaza ko nabo ubwabo bishobora kuzovamo ibibazo bikomeye cyane. Kugeza ubu benshi barakomeza kugenda bibaza ibikomeje gushikira uyu mugambwe, ndetse bamwe ntibajya umunwa mu kugaragaza neza yuko ibiriko biragaragara ari iherezo ry'uyu mugambwe, ko uyu mugambwe ushobora kuba nyine woca uragera ku iherezo nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ni mu gihe bamwe bashingira n'ubundi ku byakomeje kugenda bitangazwa, na cane cane ku byatangajwe ku bigendanye nyine no kubyagirije uyu General Aregume Bunyoni ko yatumye bimwe bitaboneka nga mu Burundi, ariko na nyuma yuko asubiriwe nabyo bikaba bitarigeze nyine biraboneka. Kugeza ubu mu Burundi haragaragara intambara ziteye ubwoba nk'uko bigaragara, aho abatari bakeya bakomeza kugenda basigura ndetse bakagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko bakomeje kugenda n'ubundi bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye kuko bikomeza kugenda bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru yihuta cyane, bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bakomeje kugenda bagaragaza canga se bakomeje kugenda bazana arerekana ndetse n'ubundi akerekana ndetse akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse anerekana neza yuko mu Burundi ibikomeje kugaragara ari ibintu biteye ubwoba, kuko bavuga yuko aya matora yimirijwe mu Burundi ashobora kuzogaragaramo ibintu biteye ubwoba. Ibintu byaratumye rero benshi babona yuko Vreison Ndayishimiye ashaka kwikiza bamwe rero mu bo bagwanye bafatanyije kugwana muri CNDD-FDD, maze bagasaba yuko ibikomeje kugaragara byose muri aya matora mu kuyategura kugira ngo abashe kuba yaguma ku butegetsi byokugwaho canga ibikorwa byo gutegura amatora bigasubikwa. Ibi biravugwa cyangwa se n'imyidogo ya bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi cane cane abakorera mu buhungiro. Kugeza ubu mu kanya muraza kunyemerera ngaruke ku byaje kugenda biratangazwa ku mugambi w'u Burundi na Repubulika Iharanira ya Kongo ndetse no mu Bubiligi bari gutegura ibitero bikarisha ku M23. Tugaruke mu kanya.